reha kwirigo ushaka kare kurongora bisanzwe ifo ko abantu bumva uko abantu mwamwege ingorane mugwamwe abantu benshi baza ubugeni bwo mu birori ariko urugo rutangura abashingizi batashe haje ba pare na marene batashe n'imiryango yose yatashe niho musigaye muri babiri mu rugo niho mwamutangwe rero kugira muti uburo twagize ubukwe rero abantu benshi ugiye kubiraba no munsi bagomba yuko berekana ibirori bikomeye kandi ejo batazoshobora kubaho neza cyo gituma n'abantu bose bagomba kuvuga ati umuntu arakenye n'amafaranga bamuterereye mwe gacha agomba yuko bamukoteshereza ngo V8 zitatu zikurikirane abakameramani batandatu urumva agacha agomba yuko ubugeni bwobera muri salle VIP ahantu muri jardin urumva kandi ukimbaza ni kimwe atarindwi irahera nivyo batwikuruje biheze indwi itarahera akabagiye kujya madeni ku butike yibiharage nifu n'abantu mu kurongora ikintu cyane umuntu atangura gusuzuma no gusuzuma ko ubwenge bwe bwuzuye ko maturité ayifise yuko ba responsable mu rugo yego nico gituma wana keshi ingo zimara amezi 3 umuhungu nisubiriye kwa mama umukobwa nawe zitaye wanyu wo biroroshe ninga muri ville mutamugaze ke wundi mu kirere sita ngo muje kurya wanyu unanye murarya muhira ngo turahura ubwo wumva ubura umuntu w'umugabo no ya ni hatari mbega umugabo umuhungu kugira yumve yuko ashobora kuba kugwiwe mbega iyo decision ayifata ryari abayo nizahimanoroha abahungu bwambere ho kurongora nta mahiganwa ajamo nta kuvuga ngo bakubwiye ngo harageze we wumva muri we hataragera banzuraho kindi cya kabiri uravize izotunga umugore ni wamuzana uzomushobora kumugaburira uzoshobora kumwambika uzoshobora kuriha inzu canke warubatse nimba ushobora kubaka ivyo bintu byose ubanza kubiraba kuko umukobwa cyo umugeni ashaka ko mufise mugo bamenye ko entretien yiragoye cyane gose ejo niho zamugiye kuyuba nka bimwe bayuba ugasanga bayuba bambaye amasashe uravyumva ejo muzovyara umwana niyaza bizogenda urabize ngene uzomutunga wewe urabize amahera y'amata umwana uzomutunga utogana nyina n'ibintu byinshi tazo guharuruka raba ntuhavugira competition ngo nakayonga yatwari twagiriye rimwe ngo urabona ngo arantanze oya ntihagire umuntu aguhenda ngo imyaka yawe irike yakujana ngo none ngo kwakwanya urongora oya sivyo rero wewe uriyevariwa ugaheza ukumva ko mu mutwe d'abord umaze kuba umugabo ukumva yuko umaze kuba responsable uvuga uti jewe ndakwiye umugore umaze kuvyumva ngo wenyene atabubikoheje uravuga uti boro ngantangure gusenga Imana ndayisaba umugeni twohuza uravyumva mugabe ibindi byo nuko nuwo ugomba kurongora ikintu cambere uzosuzuma ko uwo mugeni utwaye ari bawe banza wumva urukundo mufitiye umutima ukaba wumva utamukunda ukavuga uti ndamurongoye kubera imyaka mfize gusa kwa barongora kubera imyaka avuga ati jewe ndageze kurongora ubunyemerera niwe tujana umenye ko winjiye muri gihe no mukirira ni ingorane maze kwinjira mu rukundo rutarimo uzogira ingorane ndakurahiye usanga ari miriro ni ingorane rero biraguye kuko hari abantu barongora amataye hamwe gwana mu gisagara mwabira ubuharaje tuvuta twiza dutera inzu babakobwa abantu bakabakoma marike bakigira baramenye ko mukunda mu nda hatoya uravyumva bakibuza marike n'amasiporo yo kubyimba ibisusu ubu ngo yarabonetse nibyo ntango ukamupima ukavuga uti uje niwe njanye rero warabye tayi umugabe Johnny yamara gutwara inda akagwajeko akabyara kwaruda ruzovyimba yamabera azokoroka n'ibindi byose bizogenda wowe uzobuke mukunzo umuntu nikibaho kuko ugumana ishusho y'umwakundo bwa mbere rero mu rukundo w'umugore muzokubakana ugomba kumenya bijya tubabwira ati haba mu magorwa no mu mahirwe uwo muntu uzomukunda kuko umuntu ukunda n'amadefo y'urayihanganira cyane gose umenye yuko uwo muntu uzanye so mu marayika afise ingeso yakuranye nawe wakuranye zidasa ibyo nizahurira mu nzimwe zikagongana
bizogenda gute atari urukundo rurimo rwuzuye cuvuga uti umuntu je zobana ndabihevye aho utanze impanuro ku bahungu mbega ku bakobwa nabo kugira abakobwa nico kintu abakobwa nabo ni hari abakobwa mwe mukunda amataye mugabo mukunda hanabakunda ingodo nabo agasanga yakunze umuhungu kubera amubonanye amafaranga imodoka nziza aba muri quartier nziza azomusohokana araze gutamba yashika muhira biri avuga ngo ubutunzi bushobora kwambara amababa bukaguruka bugahera bukagenda uwo muntu uzomukunda atakibufise canke nibwahera uzocija kuraba pembeni na ikibazo nimba mukunze bituza ugateruye ivyuma cyagashika muhira akagwara agakorora karekare sivyo barari kamwondesha n'ama stress none hakaza yo kurondera ivyo murya ningere mubaho umuntu agahinduka burya inyuma y'ubugeni bagenza hari ibintu byinshi cyane gose nico gituma rero umuntu aba akwiye kuvyitegurira neza akavuga ati ibintu tuzohurirayo navyo ndi tayari kuvyafronta jewe taraba tayari rero hari akantu kutwana kakiri muri wewe banzureke urugono rw'abakuze Kazwa TV, we want the words, the solution of all trees. People them call me Dan for real, from zero to hero, from nothing to something. So bakunzi ba Kazwa TV muraho mumeze neza uni kundi munsi yo mumvise rino jwi tuba tubazaniye ibintu byinshi tuba tubazaniye ko Kazwa inyigisho zigiye zitandukanye abatumire bagenda baha abagiye bacako no musi mabona ko turi kumwe n'umwe mu ndongozi ndetse mu vyerekeye vy'Imana mbere anatwara n'urushengero ariwe Mbayahaga Isidore akaba ari turi kumwe kuri screen za Kazwa TV mwiriwe amahoro cyane ego mumeze neza namahoro cyane twaherukana kera twaherukana ari mu misi heze tuko tureba kuvyerekeye kuno ama divorce yarameze ubu naho nibaze yuko tugarutse ku yindi sujet turabona yuko tugeze mu kwindwi mu imanza zigaye zitangure n'umusuza kuyaga kuvyerekeye imanza za kera canke izubu ukuntu zisigaye zimeze no tuza kurabira hamwe nk'ukurambere canke nk'wadutanguriye ukuntu byari bimeze kera turaza kumva byinshi mu dutega amatwi kuno munsi rero subenda baramutse kandi ndabaramukije mumeze neza yego umwaka tugeze mu kwa kane ukuva umwaka aho watanguriye niba tujye tuje mu gice cawo kamwebwe mubona gute umwaka wagenze gute kubinyerekeje we n'amahoro ariko mu by'ukuri umwaka usa nuko ari umwaka utugoye umwaka wabaye mw'imyuzurira imyuzurira n'atari abantu baragize ingorane bategwa n'amazi abarahunga ibyabo urumva rero umwaka utoroshe akari watanguye neza mugabo usa naho ugeze ko uri kuratugora ariko ni ibintu byo gusenga turizera yuko bizogenda neza twihanganisha nabo byaci nabo bahuye n'izo mpanuka ihangane cyane abandi babafate umugongo yego namusaba abwiye yuko tuje kuyaga kuvyerekeye novuga nti ivyo imanza za kera ukuntu zari zimeze mbega kuri Mbayahaga Isidore ubukwe niki ubukwe bisigura iki urubanza rw'ubukwe mu bisanzwe ni gushingura umuryango mushasha urugo rushasha umwe yahora bari musore ubundi akaba ari inkumi bagahura umwe akitwa umugabo undi akitwa umugore wiwe akubaka bagashinga kubaka rero imiryango imaze kubahezagira no gusabana bakabana ubwo rero baba bagize ubukwe yego none akabazo akajaho gahagaze ubwo ubukwe bwa kera n'ubukwe bw'ubu burafise itandukaniro butandukaniye he nibaza ko butandukanye kuri nka byose nka mbere hoho kera uko twabyumva basokuru n'abandi batama batubwira umuntu yagira mariage n'umuntu atarabona wanashaka baranabanye akamubona bukeye bararanye batigeze bamenyana mugabo urumva abantu barareshanya kuri za Facebook za WhatsApp yego abantu bakamenyana cyangwa bagahurira mu mayira bakaganira
abakobwa n'abahungu asanga bafitanye imigenderanire nyene yuguruye kera ntivyabaho kera byaremeze gute kera uko twabyumva umuryango ni washimira umugeni umuhungu wabo hanyuma rero bamaze gushima umugeni bamushima ibikorwa bakamushima inyifato ko ari umukobwa w'indero umukobwa akunda ibikorwa umukobwa yisonera nyene abantu bakamuranga bakavuga bati kwa naka hameze neza umukobwa hariho umugeni uwo mugeni rero uwo muronka yo baronse umugeni mwiza rero umuryango ugasanga se w'umuhungu n'abandi bamuherekeje bakaja kuraba se w'umukobwa bakavuganira iyo n'umuhungu atabyaze umuhungu ntavyamenye ntabyo bosanga rero atabyaze bakavugana bamaze kubivugana rero niho baca baheze iryo jambo bakaryubika ko akabuye bakavuga ati sawa nico gituma mu kuza gukwa wumva ngo ka kajambo twayaga mutobotobo wumva ko mutobotobo si mu rugo bahurira ahantu ku gahinga inyuma y'urugo nko ku kabande canke aho bakaganira ugasanga rero baravyumvikanye mu nyuma rero umuhungu babonye ko atangwe gukura bagaheza bakavuga ati wewe imyaka ibaye myinshi yo kuzura ryama ku kirambi mu nzu kwa so wawe gindu ushinga gasago hajya hirya bakamwubakira inzu yamaze kwimuka bari gihe ku mugoroba yaza yumva igoroba kimwe basanga agiye kuryama sanze y'ubundi muntu mbega bitashika agatangara kumigwa akavuga ati ibintu musanze munzaniye n'umukobwa nabo byagenda kurumva nawe hari gihe bamujana bakamujana atazi yaroye n'umuhungu agiye ku murongo yatamuzi je nagira barabateguza mu gitondo umugabo kandi basha babana bakabagumana nta rufi y'abantu n'abantu batamakazi bari iwacu batiwe byagenze gutati je bavuye umugamba banza ati ndo n'umugabo wazaza ati naho wasanga ari mubi nyene nta kundi barasonera imiryango imiryango yapfunditse wasanga abana batarirengako mugabo no musi ugiye kubiraba abavyeyi nta jambo bagivize mu bukwe bw'abana biratandukanye cyane gushikiriza ry'amajambo yo mu birori gusa harundi ruhara ubona bavizemo tutarashika hiyo ibintu byo gusaba irembo nazo byabimeze gute gusaba irembo kwari nko kuza kumenyesha mugabo iryo jambo twavuze yuko baja kuganira ku mutoboto umugabo se w'umuhungu no se w'umukobwa bakaganira ari babiri baragire vuga ati rero uraza rero iryo tuyaze umwana se uwumwe harafise banyina barafise base wabo barafise bayina senge na bayina rume none iryo jambo tuyaze uzoze turiganire turinoganze neza turi kumwe nabo ati je ku bwanje urumva nta kibazo mugabo ijambo ry'umuryango naryo rizoba rikomeye cyane kuza gusaba irembo rero kwarukuza gusaba uruhusha kukuzoza gusaba gukwa no kuza kuvugana ate kuri rya jambo rero ya miryango twoyikoranya ryari byogenda gute mbega inkwano bizoba zimeze gute inka mutunga ngaha nizihe bakabyumvikana cyaje ico gihe cyo kuza gusaba irembo rero mu gihe bavuze bati irembo turaribahaye babemereye ko bazoza gusaba nukuvuga yuko batakora yuko ubwo bukwe bwo bandanya gutegurwa hari n'igihe rero gusaba irembo wasaba irembo akari kwima byarashika magana mateguye ijambo muvuga kwa umunsi ugukwa iyo bikunaniye kuvuga ijambo neza cyangwa gusaba umugeni nkuko bitegekanijwe neza warataha imvumu batamuguhaye none kera ko twari tuze ko batama bakera bavuga ijambo neza byarashika agasaba nabi hari igihe wasanga ikirundi camugoye canke imigenzo atatohoje neza imigenzo yo muri uwo muryango ye gusabamwe akavuga ibintu bihushanya canke akazana inka muri uwo muryango badatunga bazanka batigenda uzogaruka ati uzigenda uzogaruka bakamushira ni hatari mbega kera nta kirangamisi cyari gihari none byagenda gute kugira bavuge imba bamaze kumvikana canke bakavuga ati twe tuzoza gusaba irembo uwo munsi no baraba ko hari iki barabizuba byabimeze gute kirangamisi cyo kwa Gregori cyo kwa Papa Gregori arendiriye icyo nta cyari kihari mugabo abasokuru bacu bari baze guharura iminsi baramenya bati mu kwezi kunuko haba ari kivura mu kwezi kunuko haba abantu bari mu bikorwa by'iterambere kurima no kuyogoma n'ibindi nta mwanya w'imanza uhari kuko kera barakora cyane rero bakavuga ati
utwera tweze ibiharage bakubise ibigora hari atakiri ku musozi akazuba katse niho bakunda rero kugira imanza bavuga bati niwo mwanya mwiza wo gukora imanza yego mbega turashise gukwa naho byaba bimeze gute babemereye byari bimeze gute naho kera bo jewe vya kera sinabibonye cyane ibyo mvuga n'ibyo mba narumvise kuko nubwo nahora mvumba gatoya ku rubanza nari nkiri muto kandi jewe igisirikare cyagitanguye kuza kiraza buke babyita gusasira bakwe ubwo rubanza rwari urubanza rukomeye cyane yego urumva gusasira ibirago byari ibintu bitoroshe rero baragwitegurira rwose abantu bakagira ibyo byo kugana inzoga hakagenda bikorezi abashoreye n'iki hanyuma rero bagashika iyo bari nabo ugasanga babiteguriye mu nyuma rero bakabakira bagaheza bakavuga bati twebwe rero twagomba twumviye inzoga ijambo ryaherekeje inzoga cyari ryo nubwo wewe wabakiriye babizi mugabo ati imiryango ko ikoranye hama rero waje gusaba akavuga bahejeje kumwakira no kumwuhakira bashika bakamwakirira inkoni mwakirira inkofero bakayimubikira ahantu kumwakira inkoni nko batazi ikirundi nicyo gutuma rero wumva mu gutaha mu guseza bavuga ati muduhamagaba yego aya macumu bagendana nizo zari inkoni bashika rero bayabaka bakayabikira ahantu hageze gutaha bakazibasubitsa mbega ugereranije gukwa kwa kera no bitandukanye hehe ibya kera byari bifise umuco iby'ubu nta muco bifise ibya kera warabona ko ari ibintu nyene bifise uburemere ku miryango kandi wasanga umuhungu wari wazorongora cyangwa umukobwa azorongora nta jambo yari afise muri urwo rubanza ngo yempoze canke ategeka abavyeyi ingene bavyifatamwo oya mugabo uno munsi ugiye kubiraba hari igihe umukobwa baje kumusaba papa we batanguye kudadika inyadadika uzobona tumwe umuntu amuciye mu gutwa ati reka gukomplika ibintu bishyura urubanza ngaho vuga ijambo rihere vuga ijambo rihere utamutanza avuga ati ibyo ni ibyawe unyima nyanda cyangwa untanga agenda kera siko byari bimeze kera nta jambo yabafise ijambo ryaba rifise abavyeyi nibo bari bafise ijambo kuko nibo bategura n'urubanza bategura ibinyobwa bategura inzimano umuhungu nubwo yabafise uko yoba yigize nta nka yiwe yaja gukwa se niwe yamukwera inka zivuye mu muryango bakazegeranya bakamukwera mugabo uno munsi ugiye kubiraba abahungu barikwera abakobwa barikosha ngora turageze ku bugeni naho bwari bumeze gute twumva ubugeni aba ari urubanza rukomeye muri ino minsi ko turabiraba turabisha amaso vy'uno munsi mbega kera naho ubugeni bwari bumeze gute ubugeni bwari urubanza bwa mbere ruteye ubwoba ku muhungu no ku mukobwa kuko bagiye gukora igikorwa batazi batari bigera bakora na rimwe n'umunsi wa rimwe nico gituma kenshi babona abageni bagenda bararira nuko hari n'abakubitwa ngo ntibakiri bagenda bararira kubera agira ati ndagowe ibintu sinzi ngene bimeze akandi akabazi yuko ababara uwo munsi iryo joro riramubana ijoro ritoroshe cyane rwose n'umuhungu nawe akavuga ati nanje kubera ari ijya mbere yaravuga ati ntabishoboye mu muryango bazontwenga kuko barabyuka kubaza bati byagenze gute baragenda bakabaza none gutwikurura byazananye yego urumva rero wari umunsi utoroshe wasanga ari umunsi wanashaka wamarira ku babyeyi bafise bana bashingije umukobwa uramutanze agiye mu wundi muhana ntuzi ingene azobaho ntuzi ingene yinabukwe bazobana ntuzi biragoye umwana yawe arasenya akavoma yakora udukorwa muhira urumva icakiroroge c'abavyeyi carabaho n'umukobwa nyene kubona yova muri basaza we na bene wabo akabasiga abantu bakurana bifukana basanga utugo twose akumva hari ibintu by'ama emotion bije kubararira hamba rero gutinya ibija kukubera muri kiriya cyumba ntavyabazi none abakera kuko dukora tubibona bihariye abana bumva barakura cyane kubera imbuga ngurukana menye mbega kera ho byabimeze gute bumva ntiyabazi nico agiye gukora
kera ntibyashoboka nta muhungu yegera umukobwa ngo baganire ngo bavugane ibintu byo vyerekeye hoho ibintu ndoragitsina ntivyabaho urabizi ko n'umukobwa yageze umwaku agatwara nk'inda baca mu gisumanyezi hariho ibintu bitoroshe imico n'imigenzo ya kera yarashira abantu mu ndero rero urumva byari ibintu bitoroshe ko nta muhungu yajya kwirehereza ntivyabaho oya ntivyakunda urumva baramurehereza n'umukobwa naho yabona umuhungu akamushima yamushimira umutima ntiyobwira nyina canke ati nakunze umuhungu wo kwa nawe oya mbega hoho umuhungu wa kijya gihe ashimiye umukobwa mu muryango we bataragenda kuvuga ijambo ntiyashobora kubwira se we akamubwira ati ego byarashoboka ari umuhungu yuguruye ikiyago na se kuko hari n'abavyeyi kera bataha ikiyaga abana yari digitatire mu miryango umva nta ico savuze n'ibyo nta bindi ari wasanga abana batinya urabona kera mutama atashe no kuvuga ntiyavuga ngo ndashitse cyangwa ati yemwe abaho munyugururi yahagarara inyuma y'urugo gusa agakorora bakamenya bati umutama araje abantu bagaca bakura ibintu mu nzira uyu mugabo hariho abavyeyi wasanga bavugana n'abahungu babo umuhungu wabo kuburyo atamutinya avuga ati papa aba mutama ni nabonye ntuze kandi urabona ko ndakura igihe giho kiragera nimba byoshoboka uraja kumariza kwa naka nahabonye umugeni hari igihe rero byakunda akazotwara uyo canke saka mubwira toya uwo nshaka kurongora surya kuko hari igihe washima umwana w'umukobwa ugasanga mu miryango y'iwabo n'iwanyu ntimuhana abageni mumva ugasanga nta n'ibyo uzi mugasohoka akakubwira teka ati ntibikunda hari ubundi twakurondereye yego rero wasanga ucuvyemera uko nyene mbega ngo kuntu abavyeyi baronderera abageni abana babo mbega n'ivyashika ugasanga bagiye kuronderera mu babanyi bazinanye bavuga ati ngiye kurondera kwa naka kubera no tuzene bataja kure bimeze gute ibyo byoshoboka nabyo mugabo umuntu yitegereje neza imiryango y'abantu ba kera wasanga umugore n'umugabo bava kure na kure yego mbega ko ivyerekeye ko vyerekeye ingendeshwa bimeze gute kugira ashobore kubona nk'umukobwa wo mu yindi ntara byaba bimeze gute kera abantu baragenda umuntu yashobora kuva Makamba n'amaguru afise urugendo rwo kuzoshika mu Kirundo aho hantu rero mu kujayo urabona abantu bakera barakundana nta mahoteli yariho abantu bagenda barakindara ashitse ku mugoroba w'ijoro akavuga ati yemwe abaho buranyiranye mu ndaze ndi ku rugendo abantu barakundana gose baca bamwakira bakamugaburira bakamuha amazi akoga bahagira gute rero ari ngaho hari abari karitegereza ivyaho hari igihe hasanga abana bikumaka baraba ingene urupfasoni bafise ibikorwa bafise byo mu rugo ingene bakora akagashira none yashikiwa bakavuga ati nararaye ahantu nahabonye umugeni wojayo uwo mugeni bakamumuhayo arose umugeni mwiza ugasanga rero batwaranye uko nyine yego hanyuma hageze turacaye mu vya kera ngo hageze gutwikuranaho vyaremeze gute no munsi turabona babigirira ku umunsi umwe ivyubu sivyo babyita n'abavyita so gutwikurura mbega navyo vyaremeze gute gutwikurura kwabo gutwikurura iyo ubugeni bwabaye ntivyaba ari ngombwa yuko batwikurura haba hariho condition yuko urubanza ruba rwo gutwikurura ni imwe nakubwira rero umuhungu ndonko yaranye n'umugeni wiwe barakora imibonano mpuzabitsina hanyuma rero mu gihe asanze ari sugi canke asanze atari sugi naho nivyo babasasiye bararako baci babirenza aho bita ku murere urora kera nta madari yari yego hari uterere hajya bita umurere mu salo rero bagaca baza bakaraba basanze hariko amaraso akavuga bati uyuye yaragifise yaragitwikiriye nesa mbega basanze nawe bitameze uko vyaciye basanze nivyo niko nakubwiye muri ico gihe rero mu gihe basanze koko umukobwa yararezwe iryo banga yarigumije atawundi yari bwabo mubone nico gihe rero baca bagenda hariho inzoga yacive wabo w'umuhungu baca bayishiramwo umukenke uzivye epfo na ruguru bagaca bayirungika wabo umukobwa mu gitondo ca kare
urabyumva iyo rero bwari ubutumwa babwira bati nimwitegure muze gutwikurura kubera umugeni wanyu basanze atangoroja yarakimeze neza yaragivunitse neza nuko byaje bigenda nuko byagera bagashobora ati rero aha turaja gutwikurura iyo basanze naho karabaye baca bafata umukenke bakawuca epfo na ruguru karangara intoboro zose urabyumva bagaca bashira muri ya nzoga bagaca baruhiwa umukobwa bayibonye bakabona ngo umukenke nibo batangura kuraba aje avuga ati karabaye ati gutwikurura ntibikibaye aho rero haca haba inzoga yindi yuko abagabo baca baza kuvugana n'umuhungu bakavugana bati none bigenda gute turatwikurura ntibikunda none ko umuntu byagoranye abagoroji none inkwano turakorana kuko no gukwa hari gukoranura hagiye bavuga ati dusubize inka zacu cyane bakumvikana ati ntaco dupfe kubirenza ku ruhu rw'amazi tubireke mugabo mu nka twabakwereye nimba ari 5 nimba ari 6 dusubize 4 umuntu wanya kwiye bare twamuhaye ntiyakwiye ati nakwiyezira agaciro twamuhaye siko twamuhaye agaciro karenze rero bahagaze bakabikora ukoye gutwikurura ntibapfa gutwikurura nayo ivyubu n'urudubi imana z'ubu nazo zimeze gute aho tubona yuko mu gatondo bimeze kuhama kuvyerekeye imana z'ubu zimera ivyubu n'urudubi kuko biri muri kinyoma cishi imana z'ubu ziranabishe no kuri kubera upfa kuja musanga kuva ku ijambo rya mbere ni kiwane gusa zenga fumbeshe ni kinyoma yawe ya muntu yitwa ngo ni moderateur mwe atanga amajambo ni mbaye musida jewe biranje na iyo ngiyo nkumva ibi bintu sinze byari byo umuntu aradutse ajavuga ngo haturi ku musozi reka mvuga uyu wacu ni gihiga turi gihiga naho twicaye mu kinindi hayi muri side muri jardin bakose rero ngo mu muryango nguko byakora bigenda wiha igihe kigeze twama dukorana ngo tware mu rubanza wo kuraba ingene mwimbo wagenze ngo tubona abantu baradu ngo baraje oya bijasipye ati ibi bijasipye kwere ivyo imana zumva ngo none ngo kubera ngo umugenzo mwiza dufise ngo ntaco ngo reka tuba ngo haba mutama tubarize ngo iyo baje bazana ngo ntabo tuzi nabo twamye ibyo bintu bakabitangura uko kumva n'umuntu agiye ngo mwihenze ngaha nta mugena hari nawe inkwano imuranya amezi 3 barayimuhaye aba niyo yateguyemo n'ugo rubanza mugari karavuga ngo nta mugena donc urumva harimo ibintu byo kutagira ibintu by'ubwankamugayo nta biki rero muri iki gihe ugiye kuraba imanza neza zikogwa ntibyumvikana umuntu baravuga yuko ngo bamukoye avamiti saa 6 saa 7 yarongo bacicaye ngaho muri sare baje bava ngo muri izubaza gatoya ngo tubane ngo duhindure disposition y'intebe mu kayatega utwikurura gute bigenda gute umugeni yinyabije mukumba hajya ahinduye akuye ikanzu yambaye yindi umusore kwa kundi baracyaraho nyene kanya ngo turatwikuruye bijya mu bisango bagomba bakabireka kuko biranagoye no gutwikurura umunsi kuko sinibaza ko aba gutwikurwa bariho aya bo bariho mugani bake cyane uravye ubushurashuzi buhari muri kino cyane gose bwinshi cyane gose n'abana bashurashura kuva bakira abana bato 15 gashika 23 arongurwa azi abagabo barenga amajana ngaha urumva yajyamanye n'abantu benshi cyane gose ivyinshi byo byurumva karavuze ngo kunda nishoka ari wabeje umuntu abangwa azifise azafise mu nyomo ati none ko atamaraso mboye ati naviri imbere onagize muragiye interinete sivyo urumva natari buraba bakagira nyene uwo munsi mukuru kuvuga ati twagize ubukwe nimba tazo bafise bagashaka bakita ntangorana imanza zobo novuga nti kugira kakaranga kakera novuga kugira kagaruke mbega vyogenda gute mbega hariho espoir yuko vyo bimeze gute biragoye imico aracanganya ubu ibi bintu byangurukana bumenyi
vy'imico isi yose ivanganira ku kantu gatoya biragoye cyane kuko uravye kuraba uno munsi nk'imico y'iwacu ikiramigwa n'imico y'inyamahanga cyane gose uravye ingene abantu bambara ingene bavuga inyifato bagira mu manza ingene bazitegura bagerageza gukoporora ivyo babonye ahandi ngo ni vyiza bayibonye ku mavideo niki ati wogiraka uharaje twara tubona abamarene n'abapare n'ibidofine byazananye ukayoberwa uwarongowe n'uwarongoye bose bahaza ari babiri kibati none ibintu nibi bya bintu nashaka kubaza kera byari bihari byari bimeze hoya ntavyari bihari no urumva ari ibintu by'imico iri kiratuma akaranga kariko gasa n'agahera abantu basanga ntibagiha agaciro ibyo wabo yego mu bisanzwe urabona ko igihugu cyo bikora boraba abantu bagiye gukundisha abantu igihugu bakaza barashiramwo inyigisho z'akaranga urubanza bakaruha amategeko igenera uko kuko sinugiye kubiraba nta kintu kibikiranga nyene novuga akaranga ko Burundi manza zikoga umwe wese ungina vyiyumvira umwe wese abishatse nuko bamwe ati twebwe abantu bose rero kuri redi jour ibimeze guke kuri redi jour umuntu wese atakwambara ikaruvati y'umuhondo Gazosa kazangana umuhondo wose ukayoga warongoye rero twakoye bishasha umuntu wese yimosha uruhande rumwe niho bizoca bigenda neza nta muntu yambara impuzu zifuka amavi ibintu fuko ndumva ugasanga ndumva rero uri kurabiraba biragoye cyagoye itandukaniro ryabaye nk'igizuba n'ukwezi kabisa biri kure na kure nibugiye kubabaza mbega no musi ko tubona mu maza zubu abageni umwe yambaye burya rushungu hamwe na costume umugabo mbega kera naho abageni bambara gute bari bafite inyambaro zabo bitandukanije byabimeze gute baravuta boje naruka nabona bambaye imvutano zera akavuta gashira no mutamana bayakera na gwaje bapfundika ku mushatsi rero kara gatambara kera kijyaniro nyene kaya kantu kera kasigura iki jeno no harumva ngo garafise insiguro kavuga mu maso abako no hava nihenesha mugabo nibaza yuko hari kuba ikintu gitwikiriye nakakadore akantu gatwikiriye yego nakakaje mu gutwikura urumva karimwe yego kandi nivyo rero barikwiza no munsi byo ningorane rero hariho abantu bigeze kuza kumwe ngo ndabahezagire mu bukwe ndabaga nti sinshobora uwo munsi ko nahezagira bimeze gute kandi mase nabasubije inyuma mugabo navuga nti reka uwundi muntu yobishobora muri abadukorana bahezagira mwagiye mwambaye ko sinshobora umugeni ntiyariye wapi kabisa none umuntu oya urumva umuntu ari gusa urayumva neza ko gusa yadukuye remwe umugeni kwiri ugasanga n'igitambara cyakesheka ukuboko kumwe koronka ukuboko ukundi kukabura umugongo wose uri ku gahinga wahana ho gasanga amabere bayakatira hagati gutya ndiko ndabahezagira numva ni nkoko nabibona byose avuze ati wapi ati sishobora je ntibikunda abo bamarene bameze uko je ntibikunda n'abamarene byaje kintu yagiye numbona ndiko ndavuga ngo ndabahezagira genda mubanze mwikwitse umugabo ni niko bimeze ibyo nibyo ukunda uwo mu bisanzwe amaso yose abari kuri wowe ujya munsi cyane gose abahanze wowe ujya munsi abahanze none iyo wambaye gutyo ukabuze ko amaso yose ari karaba wewe ushatse kubereka iki yatari hanyuma ikindi naco bajya bashora amavoka wowe rishora yaritonoye hari uri mugurira nibikunda nikibaho kabisa nivoka hogira urishima hogishishwa none ikintu n'amaso yifuza kubona ikintu atarabona ikintu gihishije gishishiriye none ikintu amaso yamaze guhaga kirashikiye ko igihe gifisa agaciro ntibikunda kabisa nico gituma abantu bakera wanashaka
bagumana amatsiko yo kurongora yo kubona umugore kuko ntibari bigere babona ubwambare bw'umugore mugo no muzi n'utabusabye ngo agati arabukwiye yambaye impudu ciriya ijipo nayo yayisonesheje mu isashi ibonera byose urabibona none umuntu kweri ni hatari ni byiza ko ega iyo mico hanze iriho umugabo ntawo bijako ngo bizane no ngaha mu mico yacu byiza jewe sinzi ko murabona ngende abarundi kazi babegwa iyo bavuze cyane gose cyane bimwivugisha ngo naha ngo afise amataye ngo nibiki nta numwe ndigera mbona abihigwa ari mvutana bose baberewe no none kuri ko batazambara imico twarayitaye kubona kuri ko batazambara imico twarayitaye ni hatari imico twarayitaye aho rero no kuraba kuko burya iyo utagira karanga ngo abantu bamenye ngo banaka bameze kunuku nagaci naho bamenye igifaransa n'icyongereza cinshi atakiritire bavuga uti wacu bimeze uko nayo makungu ugaragaza kurabira ko ntakubaha kabisa ntakubaha bega zimwe mu mpanuro mutanga iyo muri ko murigisha nk'abageni ziba ari nk'izahe yega Bibiliya bivuga byose iyo umugeni iramubwira yuko yubaha umugabo wiwe agaheza akamusonera akamugamburukira agasazisha ingeso nziza ntashazisha imishatsi n'ubutsiba no kwisiga bya bindi byose oya hariho amategeko muri Bibiliya yinge n'umugabo n'umugore babana umugabo nawe aza gukunda umugore wiwe muri sanzwe wumva wo mukunda umugabo ukumva urukundo reha kwirigwa gusha ukareka kurongora muri sanzwe ifoko abantu bumva uko abantu mwamwege ingorane mugwamwe abantu benshi baza ubugeni bwo mu birori ariko urugo rutangura abashingizi batashe haje bapare na marene batashe n'imiryango yose yatashe musigaye muri babiri mu rugo niho mwamutangwe rero kugira muti uburo twagize ubukwe rero abantu benshi ugiye kubiraba no munsi bagomba yuko berekana ibirori bikomeye kandi je batazoshobora kubaho neza cyo gituma n'abantu bose bagomba kuvuga ati umuntu arakenye n'amafaranga yabamuterereye mwe gaca agomba yuko bamukoteshereza ngo V8 zitatu zikurikirane abakameramani batandatu urumva agaca agomba yuko ubugeni bwobera muri salle VIP ahantu muri jardin urumva kandi ikimbaza ni kimwe atarindwi irahera nivyo batwikuruje biheze indwi itarahera akabagiye kujya amadeni ku butike yibiharage nifu rero abantu mu kurongora ikintu cyane umuntu atangura gusuzuma no gusuzuma ko ubwenge bwe bwuzuye ko maturité ayifise yuko ba responsable mu rugo yego nico gituma wana keshi ingo zimara amezi 3 umuhungu ngo nisubiriye kwa mama umukobwa nabatitaye wanyu wo biroroshe ninga muri ville mutamugaze ke wundi mu kirere sita ngo uje kurya iwanyu munanye ngo narya muhira ngo turahura ubwo wumva ubura umuntu w'umugabo none oya ni hatari mbega umugabo umuhungu kugira yumve yuko ashobora kuba kugwiwe mbega iyo decision ayifata ryari abayo nizahe manoroha abahungu bwambere ho kurongora nta mahiganwa jamo nta kuvuga ngo bakubwiye ngo harageze wewe wumva muri we hataragera banzura aho kindi cya kabiri uravize izotunga umugore ni wamuzana uzomushobora kumugaburira uzoshobora kumwambika uzoshobora kuriha inzu canke warubatse nimba ushobora kubaka ivyo bintu byose ubanza kubiraba kuko umukobwa cyangwa umugeni ashaka kumufisa ubwo bamenye ko entretien yiwe iragoye cyane gose ejo niho zamugiye kuyuba nka bimwe bayuba ugasanga bayuba bambaye amasashe uravyumva ejo muzovyara umwana niyaza bizogenda urabize ngene uzomutunga wowe urabize amahera y'amata umwana uzomutunga utogana nyina n'ibintu byinshi tazo guharuruka araba ntuhavugira competition ngo nakayonga yatwari twagiriye rimwe ngo urabona ngo arantanze oya ntihagire umuntu aguhenda ngo imyaka yawe irike yakujana ngo none ngo kwakwanya urongora oya sivyo rero wewe uriyevariwa ugaheza ukumva ko mu mutwe d'abord umaze kuba umugabo kumva yuko umaze kuba responsable uvuga uti jewe ndakwiye umugore
umaze kuvyumva mu wenyene atabubikoheje uravuga utuboro ntangure gusenga Imana ndayisaba umugeni twohuza uravyumva mugabe ibindi byo nuko nuwo ugomba kurongora ikintu cambere uzosuzuma ko uwo mugeni utwaye ari bawe banza wumva urukundo mufitiye umutima ukaba wumva utamukunda ukavuga uti ndamurongoye kubera imyaka mfize gusa kuba barongora kubera imyaka avuga ati jewe ndageze kurongora ubunyemerera niwe tujana umenye ko winjiye muri gihe no mukirira ni ingorane umaze kwinjira ari urukundo rutarimo uzogira ingorane ndakurahiye usanga ari miriro ni ingorane rero biraguye kuko hari abantu barongora amataye hamwe gwana mu gisagara mwirabira ubu haraje tuvuta twiza dutera inzuba abakobwa abantu bakabakoma marike bakigira baramenye ko mukunda mu nda hatoya uravyumva bakiyabuza marike n'amasiporo yo kubyimba ibisusu ubu ngo yarabonetse nibyo ntango ukamupima ukavuga uti uje niwe njanye rero warabye tayi mugabe Johnny yamara gutwara inda akagwajeko akabyara waruda ruzovyimba yamabera azokoroka n'ibindi byose bizogenda wewe uzobuke mukunzi wo muntu nikibaho kuko ugumana ishusho y'umwe wakunda bwa mbere rero mu rukundo w'umugore muzokubakana ugomba kumenya bijya tubabwira ati haba mu magorwa no mu mahigwa uwo muntu uzomukunda kuko umuntu ukunda n'amadefo yiwe urayihanganira cyane gose umenye yuko uwo muntu uzanye so mu marayika afise ingeso yakuranye nawe wakuranye zidasa ibyo nizahurira mu nzu imwe zikagongana zogenda gute atarukundo rurimo guzuye cyuvuga uti mu muntu zobana ndabihevye aho tanze impanuro ku bahungu mbega ku bakobwa nabo abakobwa nico kintu abakobwa nabone hari abakumwe mukunda amataye mugabo kunde hana bakunda ingodo nabo agasanga yakunze umuhungu kubera mubonanye amafaranga imodoka nziza aba muri quartier nziza azomusohokana araze gutamba yashika muhira biri avuga ngo ubutunzi bushobora kwambara amababa bukaguruka bugahera bukagenda uwo muntu uzomukunda atakibufise canke nibwahera uzocija kuraba pembeni na ikibazo nimba mukunze bituza ugateruye ivyuma cyagashika muhira akagwara agakorora karekare sivyo barari kamwondesha n'ama stress none hakaza yo kurondera ibyo mujya ningere mubaho umuntu agahinduka burya inyuma y'ubugeni bagenza hari ibintu byinshi cyane gose nico gituma rero umuntu aba akwiye kuvyitegurira neza akavuga ati ibintu tuzohurirayo navyo ndi tayari kuvyafronta jewe taraba tayari rero hari akantu kutwana kakiri muri wewe banzureke urugono rw'abakuze kabisa nibanga rikomeye cyane uko bayivuga yego hariho tuba turagana ku musozo novuga nti iyo muri ko mwigisha nyene abubaka ari gihe bwabwira ati bikamera gutya umva kubera turazi ko mbe nibage kubabaza imbere gatonya mbega divorce kare zaraba mu mico ya kera byo bimeze gute nibaza ko bitabaho ivyo bintu ntabyo nahora mbona ntivyabaho kuko babangu niko zubakwa nico gituma umukobwa yaje kubakwa bagenda banamuteguye nyina nabayina sene bati azogukubita ati bimeze gutya hari hazonywa kagwa hakamushika ahagukubita ntuzusuzwa twese twarakubiswe umayo nico gituma keshi n'umukobwa yawukaye abi wabo baje batora inkoni batisubira yagutumara amazi atora uvuye gutwambika ibara gutumara amazi niko zubakwa igihe nasubirayo uvuga urumva bakahanurira hiyo hari igihe abavyeyi bace baza kuraba abavyeyi b'umuhungu akavuga ati duhanura abana babaye nabi nuko abahungu nabo bakabavumagura ati to reka ivyo basanga barabanye bibaniye uko kandi nabubu niko bakwiye kugira ushobora kubana n'umuntu ngo uvuge ngo n'umumarayika avuye mu ijuru mubanye muzogira ico mupfa nico gituma kenshi urugo gubakwa no kwihangana urugo gubakwa n'ikiyago no gutahurana cyane mugabo rusaziwe n'urukundo urukundo rutari mu rwanyago nta kintu na kimwe kiba kirimo mbega ibintu nibaza ko ibintu vya divorce vyaje ubu vyaje ubu ubwigenge bwaradutse ubuhuruma n'amateko yarabijemo nyuma n'amashirahamwe mpuzamakungu aravyemeza agateka kazi na muntu
no muzi hariho abantu bagiye kuraba yuko umugore atamuntu yomukomakoma mu rugo umugore ubu naho murabe igitsura aca yiruka ati agiranye iki ataco mu gihugu bagashaka ati amashirahamwe arahari agashaka rimwe ati mu nyuma bakavuga ati urujya rugabo uko tururavye tubibonye vayo rutarakwica umuntu baramushigikiye bakamwemerera nuko bazomufasha ingene abaho yaravuyeyo cyangwa ugasanga no munsi hariho n'abagenzi babi umuntu agira yego cyane gose ibyo byose umugore aguye mu irigara ry'abagore bananiwe n'ingo abo cyo bamufasha no kumwanduza nawe bakamwanduza kubaka nabi bamuhana urugo rugacora umunanira bakavuga ati biwe umugabo akuguma akubuza ubwigenge twe ntitubayeho ugante twaba dufise tumeze neza yizire muri twe tukwereke rero bazanga abantu bariko baratwagwa n'ibintu byinshi twovyita ko ari ubwigenge n'uburenganzira bigatuma ingo zinanirana ubu muri zimanza zubu hari byo tubona mu manza ugasanga abavyeyi b'umuhungu cyangwa w'umukobwa se bariko baramuvugira ijambo kandi umuvyeyi ari ngaho ni ibintu resama byambabaje cyane gose bisigura iki bimeze gute mbega suzuguro ni yama bya bintu tugezemwo aho abana batakigiha agaciro abavyeyi babo n'abantu daba barimo akantu kubwibone sivyo igare abantu umubwiye